iyi Mana takiyirengera. Nagira ndangize muri ubu buryo ndakubwira ngo nijawe nawe ababonye ukuboko kwayo tukwiye guhagarara tukayishingira intahe abari bishize hejuru bakavuga ngo nta yindi Mana iriho. Nimwabyumvise? Nasubiramo, nijawe nawe dukwiye gushingira intahe ababonye ukuboko kwayo kw'inkomezi, dukwiye gushingira intahe iyi Mana abantu bose bishize hejuru bakavuga ngo nta yindi Mana iri. Tumaze umwanya munini turiko turaririmba kandi turiko turakomeza gutazira Imana ishimwe, ariko nagira ndakubwire ngo dufise Imana takiyirengera. Dusome tuhagaze mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli. Haleluya. Mu gitabo ca Daniyeli 3. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugira dutazira Imana yacu atakiyirengera. Imana yacu, haleluya, izi guca inzira ikihesha icubahiro. Yesu ashimwe. Haleluya. Daniyeli 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo umwami Nebukadineza yakoze igishushanyo bwamara amatambwe 60 y'ukuboko uciye mu nkokora. Ubwaguke bwacu bwari amatambwe 6 agihagarika mu kiyaya c'Idura mu ntara y'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadineza atuma gukoranya ivyegera vyiwe n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama bakuru n'abazezwa bintu n'abacamanza n'abashingantahe n'abatware bose bo muri ivyo bihugu ngo baze guhezagira ico gishushanyo umwami Nebukadineza yahagaritse. Haleluya. Uyu mwami yari umwami ahambaye ngo yatwara ibihugu birenga 127. Ubu bwami bwiwe bwari ubwami buhambaye kuko ibi byari ibihugu yari yagiye anesha vyigarurira. Hanyuma noneho mu mutima haduka yuko yumva ko ahambaye ngo ashinga igishushanyo ciwe. Batubwiye ngo uburebure bwacu ngo yari amatambwe 60 ucire mu nkokora. Sinzi mugabo amaze kumva yuko intambwe y'ukuboko ari igice c'imetero. Bivuga ngo iki gishushanyo cyapima imetero zingahe? 30 mu burebure. Hanyuma mu bwaguke cyapima ngo intambwe 6 ucire mu nkokora. Nukuvuga ngo cyapima imetero zingahe? 3 mu bwaguke. Mu burebure imetero 30. Bivuga ngo yagomba kwerekana ingana ari gihangana. Haleluya. Yagize igishushanyo kiza kugaragaza ubuhangange n'ubukuru bwiwe mw'isi. Hanyuma ngo aragishinga. Nimute muri abiri koraniro akoranya abami abaperezida bose b'ibihugu 127 bose bakondora kuza aho hantu yagishinze. Ntiyaje abaperezida gusa, haje n'abaganwa, haza n'abagabisha b'abasoda, haza n'abazezwa bintu, abashikiranganji, baraza bose barakorana bagira ikoraniro rihambaye kugira ngo baze guhezagira mu yandi majambo, baze kucunamira bagisenge kuko ari Imana gihambaye. Mu yandi majambo ntibari baje gusenga icyo gishushanyo, bari baje gusenga uwo cyerekana ari wende Nebukadineza. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Ariko nagenda kubwira ngo turafise Imana takiyirengera. Haleluya. Turafise Imana atakiyirengera. Dusomye ku murongo wa 4 gushika kwa 6. Haleluya.
Imana ishimwe. Gira mugenzi wawe wari uzi Imana burya afise. Wari uzi burya Imana afise. Haleluya. Ubimubwira ati mbega ugira ati Imana afise jewe. Kane gushika kuri gatandatu. Haleluya. Bose baraje, bose barakorana, bose baragisenga. Imana ishimwe. Ariko haleluya, ku murongo wa kane havuga ngo umusiguzi asemerera n'ijwi rirenga ati yemwe moko n'amahanga ngibi ibyo mugezwe, ngo nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri n'ivyitwa sumponyo n'ibindi by'ubwoko bwose bivuzwe, muce mwikubita hasi musenge iki gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadineza yahagaritse. Haleluya. Ariko umuntu wese atikubita hasi ngo asenge, muri ako kanya acatererwa mu itanure ry'umuriro. Ivyo nivyo yashinze. Haleluya. Ivyo nivyo Nebukadineza yashinze. Ivyo nivyo uhambaye wo mwisi uwikakishije akishira hejuru. Ivyo nivyo yashinze. Yesu ashimwe cyane. Ariko haleluya, ku murongo w'umunani hatavuga ngo maze uwo mwanya abakarudaya bamwe bigira hafi barega abayuda, babwira umwami Nebukadineza bati mugenzi nyaguhoraho washizeho icyagezwe mugenzi kivuga ngo umuntu wese niyumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumpunyo n'ibindi by'ubwoko bwose bivuzwa ace yikubita hasi asenge icyo gishushanyo cy'izahabu. Kandi ngo umuntu wese atikubita hasi ngo asenge atererwe mu itanure ry'umuriro uhinda. Nuko rero hari abayuda bamwe wahaye gutwara mu gihugu cy'i Babuloni, ni Shadraka na Meshaki na Abednego. Abo bagabo mugenzi ntibaruha bakubara, ntibasaba imana zawe, kandi ntibasenze cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Haleluya. Aba bagabo Shadraka na Meshaki na Abednego bobo bari bafise imana atakirenge. Haleluya. Bari bazi ko bafise imana atakindi bari buja guca bugufi imbere yabo. Bari bazi ko bafise imana yabo atakirengera. Nubwo Nebukadineza yishize hejuru rwose, bari bazi ko bafise imana atakishobora kwirengera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndiko turasoma aya majambo kugira ngo nawe ndakwibutse wibuke ibyo ibyishize hejuru mu buzima bwawe. Ndakubwire ngo turafise imana. Hanyuma utazi imana yawe, imana ihambaye bivuye mu mutima, utari kurakurikira abandi, utabona abantu bafite basimba, ariko usimbishwe n'ishimwe rivuye mu mutima wawe. Yesu ahabwe icyubahiro. Ku murongo wa 15 icyakurikiye ni umwami yarabafashe arabakarira. Haleluya. Arabakarira, aravuga ngo ko mwanse, aravuga ngo mbega abo bantu bibabazane baraza, arababaza ngo kumbure bahava batinya igihagararo cyiwe. Arababaza ngo nankana nivyo nuko byagenze ngo gusenge iki gishushanyo. Arabwira ngo kumbure bababesheye, noneho imbere yanje nimuvyerekane, noneho imbere yanje nimwerekane noneho yuko iyo mana mwizigiye ariyo cyangwe mwizigiye jewe. Arababwira ngo noneho rero nimwumva bivuze muke mwikubita hasi mu gisenge, byose bice bigenda neza nawe. Haleluya. Ariko ku murongo wa 15 Imana ishimwe, abazi ko bafise imana itarengerwa barayishingira intahe bagaha
ndemye. Imana ishimwe cyane. Maze ku murongo wa 15, haleluya, ku murongo wa 15 hacavuga ngo nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na simponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Murumva ingene ariko arabaresha. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yobiyihe? Ewe Nebukadineza we, ewe Satani we, urihenda, ntuzi Imana dufise. Haleluya. Shadraki, tukomere Imana amashi. Haleluya. Shadraka na Meshaki na Abedinego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda. Haleluya. Abantu baze ko bafise Imana yabo barashira amanga imbere y'itanura ry'umuriro, imbere y'ibashize hejuru. Haleluya. Bati niturinda, niturinda kugira icyo tukwishura, niturinda kugira icyo tuvuze kuri iryo jambo. Umviriza. Haleluya. Shira amanga. Gira confiance y'Imana yawe. Haleluya. Mbega wumva Imana yawe, wumva Imana yawe ufise mu buzima bwawe, wumva Imana muri kumwe kandi atakiyinanira. Uravyibuka? Haleluya. Imana ishimwe. Asangwa baramwishura ati niturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze. Asangwa udasenze, utagusenze ategerezwa gutererwa mu itanure ry'umuriro. Aho onye nta discussion, nta comment yindi ikurikira. Haleluya. Asangwa ariko bimeze. Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Nimba uko bimeze, Imana yacu irashobora, irabishobora. Haleluya. Mungu wetu anaweza. Imana ishimwe cyane. Irashobora kudukiza. Kandi niyobura kudukiza mu kuboko kwawe. Niyobibura. Icambere ifise ububasha. Icya kabiri ifise urukundo. Icya gatatu niri kure yacu, niyagiye gutembera. Nisinzira hanyuma ngo yibagire ibikorwa byayo. Haleluya. Rero bisanzwe bimeze bito, niyobura kugirane kudukiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko naho bitoba bito, kuko ni Imana ikora uko ishaka, igakora mu mwanya ishakiye, atari uko yananiwe, atari uko yabuze urukundo, atari uko yasinziriye. Haleluya. Ariko naho bitoba bito, umenye mugenzi ko tutosaba Imana zawe cyane ngo dusenge icyo gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kuvuga iki kintu kimwe. Abantu bazi ko bafise Imana itarengerwa. Haleluya. Ku Mana yabo nirinye huje. Aba bagabo bashinze umurongo
riu umviriza ligne rouge ubutare umviriza ku bihugu bavuga ngo ni souverainete. Iyo igihugu kimaze kwevoka icyo bita souverainete, ubudahangarwa bw'igihugu cyikukiye, bivuga ngo uza kukivogera wese azoba yemeye kwangaje ingwano. Umviriza, natwe udukoze ku Mana yacu, kandi Imana tuzikire kumwe natwe kandi y'inkomezi, dukwiye kugira ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ngo aho n'umurongo ntarengwa. Yesu ashimwe. aba bagabo bamaze gushinga iyo ntara, maze Nebukadineza ngo araraka, arashungumirwa, ashinga ko wa muriro uwo bari bacanye, avuga ngo bawucane, bawugwize inshuro indwi. Hanyuma ba bagabo ngo barababoha neza, barabafata, barabatererayo, mbere ngo ibirimi byawo byari byinshi. Hanyuma bamaze kubatererayo, n'ababajanye bagira ye babatereyeyo, bajana nabo, maze bo ababatereyeyo barasha, bobo bashyizeyo. Haleluya! kuko Imana yabo itarengerwa n'umuriro, maze bashyizeyo barahagarara. Imana ishimwe cyane. Haleluya! maze tugira turangirize kuri aya majambo Nebukadineza yavuze ku murongo 28 gushika kwa 30. Aravuga, haleluya, ati Imana ya Shadraka na Meshake na Abedinego iragaheza gito, iragahimbaza. Haleluya! niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye. Haleluya! kuko ijambo ryanje baricishije ukundi, bagaheba amagara yabo, kugira ngo ntibagire iyindi mana nimwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Imana ishimwe. Nico gitumye ishinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga ryose canke wo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shadraka na Meshake na Abedinego, azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ari tongo, kuko atayindi. Haleluya! ahantu ndashaka tubasomere hamwe 1, 2, 3, kuko atayindi Mana iriho ishobora gukiza kuri ubu buryo. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Haleluya! umviriza, Yesu ashimwe cyane. Imana dusenga, iyi Mana takiyirengera. Nagira ndangize muri ubu buryo ndakubwira ngo ni jewe nawe ababonye ukuboko kwayo dukwiye guhagarara tukayishingira intahe, abari bishize hejuru bakavuga ngo nta yindi Mana iriho. Nimwabyumvise? Nasubiramo, ni jewe nawe dukwiye gushingira intahe ababonye ukuboko kwayo kw'inkomezi, dukwiye gushingira intahe Imana abantu bose bishize hejuru bakavuga ngo nta yindi Mana iri. Twabonye ineza yawe ikomeye mu bukuru bwawe, twabonye Mwami Imana ushitse atawusubizamo, twabonye Mwami icyo ukoze atawoza ngo gikosore, twabonye Mwami atawo kwishira hejuru ngobeho, kuko uri Imana itarengerwa. Mwami turaguhaye ishimwe, turagukomeye amashyi, tubona Mwami tugufise mu buzima bwacu, uri Imana ihambaye gute. Haleluya! Haleluya! uyu Mwami nyene duhejeje kumva Nebukadineza wamaze kwishira hejuru gutyo, wamucishije bugufi. Mwami Imana ahabwa kumara imyaka 7 ari mw'ishamba, arisha nk'igikoko, ngo atondwako n'urume. Gushitsa igihe Mwami, gushitsa igihe yatahuye ko atayindi Mana iriho,
ihwanye nawe Mwami. Haleluya. Wewe Mwami uyu mugoroba turagutaziriye, turagushimiye, turashize hejuru izina ryawe. Urengeye Mwami ibyo turiko turacamwo, urengeye ibibazo ducamwo, urengeye ingorane ducamwo, urengeye imisozi iri imbere y'ubuzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro Mwami. Haleluya. Turagwaye ishimwe, turagwaye icyubahiro. Wewe Mana uhambaye kandi atayindi Mana iriho yogereranywa nawe. Oh, haleluya, haleluya. Twebwe Mwami bitubivuga, twarabonye ukuboko kwawe kandi n'uyu munsi tukomeza kubona ukuboko kwawe. Oh, haleluya. Utaramvuye ukuboko kutugwanya, ariko uramvuye ukuboko kutugirira neza, uramvuye ukuboko kututabara, uramvuye ukuboko kudukiza. Turaguhaye ishimwe uyu mugoroba, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka wekere gatoyi. Haleluya. Turiko turasenga tutazira, kandi ijambo ryayo rivuga ngo impanuka ikabyagira mu matazirano y'abana bayo. Tukiriko turatazira. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo umutwaro wazanye nawo nyene ntiwibagira, uko n'Imana itarengerwa, n'Imana itarengerwa. Nagira ndakubwire ngo ibuka umutwaro wazanye, nubwo woba ari muremure gute, niwonganya umuriro yakijije Shadrake na Meshake na Abednego. Haleluya. Ubusengere, umubwire ngo mfise Imana itananirwa, mfise Imana itarengerwa, hanyuma uwo mutwaro wawe urishugwa. Haleluya, haleluya. Wiyumvire kuri ubwo bukuru bwayo, hanyuma icyo wazanye niwemere gusubira inyuma, wikoreye ingogo wazanye. Dufise Imana ihambaye gutyo. Haleluya, haleluya. Ariko kandi tukiriko turasenga, wewe wowe uri hano, waje hano uko watumiwe, canke naho woba waje. Haleluya. Woba waje egome uramaze kumva ko hano umugoroba canke ahandi abantu batazira bakagirirwa neza. Mugabo waje iyi Mana atari Imana yawe, uyu mugoroba iragomba kuba Imana yawe. Ibi Imana itakiyinanira, ibi Imana itarengerwa. Nawe iryo jambo ushobore kurivuga ushize amanga, uvuga ngo ndafise Imana atakirengera. Mu yandi majambo, usanga uri hano utarakizwa, utaraha ubuzima bwawe Yesu, ngo iyi Imana ikubere Imana yawe. Uyu mugoroba ubu umugoroba wawe utari ku kuboko, ukaba uri hano, uze wakira Umwami Yesu. Haleluya. Reka tusenge, ubwire Imana ati Mana y'agakiza kanje. Twaturira isengesho tuti Mana y'agakiza kanje, nsubiye kongera kukwizigira, kuko uri Imana atakikunanira, uri Imana itarengerwa, nturengerwa n'ibihe, nturengerwa n'amazi, nturengerwa n'umuriro. Ndahiriwe ko ngufise n'Imana yanje, kandi Mwami ndagushimiye ko atari je nakurondeye, ariko ari we wandondeye kugira ngo ushire muri ubwo buntu bwawe buhambaye. None Mwami, nongeye gusengera ubuzima bwanje kugira ngo mbone nkwizigiye, umutima wanje uhora ukwizigiye kandi uhora ugutazira. Ivyahora bica ivutu byose ndabibwiye ngo mfise Imana atakiyirengera. Rero ndahiriwe kandi nduwidegenza, kuko ubutabazi bw'Imana
bora kuri jewe. Data ndagushimiye kandi ndaguhezagiye, ivyo vyizigiro bihore muri jewe uyu munsi n'ibihe vyose, mw'izina rya Yesu Kristo. Impundu, amashimwe, atamo, intsinzi, Data uhabwe icyubahiro kuko watugiriye neza, kandi n'ubu Mwami tukaba turi muri ubwo buntu bwo kugirirwa neza. Uhabwe icyubahiro ubu n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Wezagire abantu bawe babaye imbere yawe Mwami, utugirire neza. Ibi byizigiro twatuye imbere yawe bihore mu mitima yacu uyu munsi n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Hallelujah.